Nkuko biri ku bindi biribwa vyose, igiciro c'ibigori kirateye umutima uhagaze abanyagihugu. Imiryango imwe imwe ntigishobora kugura iyo ngaburo itabura mu mfungurwa z'abana. Ese na kenshi ibigori twakunda kubisuma nk'uko dufise abana dukora ubuyi bw'abana, ariko ubuye ibintu vyarazimvye cyane. Usanga ry'amahera wahora ukoresha ukora ubuyi bwavamwo ibiro nka 3 buvuyemo ikiro kimwe. Dushira kurumva n'agasukari nk'abana banje ubu ntibakinywa akabuyi barahevye kubera nyene ibintu vyazimvye. Abadandaza bo babona ko ubu vyopfuma ugereranije no mu kwezi guheze. Iminsi yahera byari bizimvye cane, ama kuri uyu munsi tugeze ko twavuga ko biriko biraboneka kuko byageze igihe bigera kuri 3700, ariko kuri uyu munsi biriko bigera kuri 3000, 2800. Twavuga ko ubu ni omo iparaporo yuko byari bimeze mu minsi yahera. Muri iyo minsi nuko twabonaga ko atabiriho, naho wajya kurangura asanga kenshi tabiriyo. Rero nibaza ko ari iyo mvo. Hama uyu munsi naho ahenshi biriko birera bigira bitangure kwera, nibaza ko ari iyo mpamvu ababa bari babifise mu mastoke baba bariko barabisohora kugira bitangure kuronka isoko kugira ngo ibindi vyere ibyo byamaze gusohoka. Abaguzi nabo babona ariko ko igiciro kiri hejuru cane. Rimwe iyi minsi rumeze neza kubera ubu byakorotse, ibirangura 3,200 tukabidandaza 3,800, 3,300, byahora ku bihumbi 4, 3,600 n'indwi, byagabanutse bishika ku 1,500, ariko ubundi ntibirera bizobandanya bimanuka. Abaguzi nabo babona ariko ko igiciro kiri hejuru cane. Igiciro c'ibigori kirazimvye kurusha uko vyahora, kuko ubikiro turiko tukigura ibihumbi 3. Urumva yuko vy'ukuri bigeze kure cyane. Byahora kuri twarabiguze na 1,800 canke biraduga bishika no kuri 2, biraduga no kuri 2,500, ariko urumva ko bigeze kure cyane. Mu gihe ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbu wa neza cari cashize ku isoko ibigori vy'ibihumbi 2,100 ku kiro mu kiringo c'indwi zibiri kuva kwa 19 Kigarama, abanyagihugu b'ibujumbura basaba kumenyeshwa vyagutse aho ico kigo gikorera. Nk'abantu tudakunda kumenya amakuru, novuga nti ico kigo ngira ni bake bazi aho gikorera. Abeshi twitura abanyene bo mu isoko ko bari tumenyereye, abasigaye ico kigo ntituramenye aho gikorera. Dusaba nimba bishoboka ku by'ukuri ko twomenya ivyo biga aho bikorera, kuko tumaze kugura ibintu bizimvye urumva n'imiryango ntiyoroherwa. Kuva kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 9/0, abadandaza bahamagariwe kwandikira neza kugira barangure ibigori ku 2,300 ku kiro. Umuyobozi w'ikigo neza yatumenyesheje ko abanyagihugu nabo nyene bashobora kugura ibigori ariko kuri ico giciro nyene c'ibihumbi 2,300 ku kiro.